Mbega bazi y'abancuruzi impuzu z'ibigabo ko twari kumenya gute? Twari kubona nje ubu mfise umugabo wanje. Monica. Ufise umugabo? Oya mvuze ati iyo abanse umugabo nani kuza kumugura umugabo wanje muzi twabonana tukamenya. Oh, Monica. Ibaza umaze kuba wubatse, umaze kubura umufasoni, umaze kuba ku rugo, biba bigoye kugira inshuti hanze kugira abagenzi benshi. Oya none ufise umugabo n'abagenzi ugira? Shasi nibaza vre. Watakuta wakijipotu wakijirembesha na mavazi yao, nakubali kweli ni moto moto yanavutia, lakini usiwe na hofu, kwako mimi sipanduki. Usitishe baby, kelele za Mungu. Nibye papa. Mama, uyu munsi namukubise kopi papa. Ndazi murabahinga kandi murafise ubwenge. Hamwe na mushikanje. Nashaka ndababaze. Nindashobora kumenya umunezero mfise icyo wavuye ko uyu munsi. Kuko ndanezerewe ku rutindi iminsi yose. Keny. Ubwo wari umutabara menshi. Papa. Mama nawe? Keny wowe ndakuraba wowe mu maso. Utegeka kuba wahombye. Nawe uri kuragerageza kubifukafuka. Nabibona. Okay mama. Haba mushikanje. Nicyo mboneka kunyengereje no munsi wewe. Watoye mayami barabara hausa ntunteko. Ndakuzi. Sa? Mama, ikijuju cyane bari mushikanje. Ashobora kuvuga yuko nabona natoye amafaranga mu ibarabara kandi nagiriye kuri moto. Ushaka kuvuga mushika wa kwari kucyuru. Ntabwo suye kwita mushika. Mama, ikijuju hapo cyadanje. Bavyeyi banje. Burya umunezero usumbiye iminezero yose. No kugira inshuti isumbi inshuti zose kuri iyi si. Ndibaza muca mwiyumvira yuko noba nahuye na Yesu. Ariko sivyo. Sinahuye na Yesu. Gusa nahuye na Keny. Zana ukazana tu. Na isoni wishimira ubicisha hirya no hino. Zana tukukwiriye aga amafaranga turafise. Papa Keny. Nawe zikusomekete muri yambero. Awanyure ko shaka twe kukazana. Imisoni irashimira. Mama, nukuri icigwa papa yize yarakeneye cyane. Wibagiye ko papa yize filozofi. Nukuri abitoye nk'udubuye. Papa, numukazana kandi vuba ndamuzana. None no. Zana tukukwiriye. Monica. Burya abantu bigisha ijambo ry'Imana kenshi barabatubwira yuko hari ijuru
nibaza ko iryo joro ari rya mbere iri naryo ari rya kabiri. Umenipa zima ya kudumu, nimesahau yaliyopita, sasa niko imara. Unastahili kupendwa, mimi sio mchoyo, nitakupenda na roho yangu yote na nitakuimba. Marira nje mahamagari. Mahamagari. Baro gare bana. Ejo wapakisha shiuzuye impuzu uramuhaza. Mwese umukiriya. Ntashobora gukora umukiriya. Wowe uri bukiyo wewe wapfuye kwanza. Iki? Amafaranga urazi yakuye. Nakuye. Umuyarara hari uterura yarara. None ngaho uraronse Imana irakwibutsa ucyusara. Oho yareka ivyo. Irya ni niveau z'abafise agitrose. Iki? Wewe wibutse iyo wavuye niyo ushitse ugakwiye gukundana n'umuntu kubera uburyo bujana n'uburyohe se mu bikuburaye uburyo bujana n'uburyohe amazi mutaka utagira amahera baza jewe narahombesheje magaze yose urinjiza ifuku mu biharage uvuze ndababaze wewe ufise umugore je ni padi se mu bikuburaye je nakundana n'abasumba baje ngo nturamenya umukobwa cyane. Taskori numva murakubwira ikintu niyumva kandi uretse ko nubatse sinkeneye ibintu bimvuruga. Hari umutipe yitwa Keny yirabura w'amazuru irizareka kwandika amenyo gadasi niko ndashima. Rero kuva uno munsi umuntu wese azobaza ngaha umubaza izina umuraba kandi nawe n'amazuru kuko umutipe akazokugira ngaha akazi kazoba gaheze. amazuru none mabuja ariko hari umutagira amazuru sindiko ndashima nawe uranyuma afise amazuru manini none mabuja erega umbwiye ngo w'amazuru hafu usanga asubije abantu benshi inyuma ahubwo canke w'amazuru manini double ne afise ijuru kabisa neza kuri ubu byo kugurira tomajije izina kuko uwo mutima akazokunjira gusa ngaha akazi kazoba gaheze. sawa byambwiye mutipe yitwa Keny yirabura w'amazuru manini umubaza izina umuraba kandi nawe n'amazuru bafite double ne. sawa sawa mbana n'akazi kawe. sawa merci. Sawa shaje natashe ndushe ego ndaruhutse reka gato turavugana hanyuma. sawa maze ndabikora. Ndagukunda se ndagukunda rangato tushaka ndagushuka kubona gusa nakindi ndagushaka kidumu wanje ndamukunda niwe sezerano ryanje. Ujya ngo witwa Nitwa Monica. Monica, felicitation kandi. Merci. Sibyo none. Hama witwaragiye kwama
wegera umuganga kugira ngo akurikirane izo mbanyi yawe. Ego. Sawa murakoze. Urugendo rwiza. Keny, ndagushimiye cyane kabisa. Imyaka 3 navyara. Mugabo wakoreje ko rimwe gusa. Tundatwarinda. Ariko pole sana gusa sishaka kuzongeranya n'umugabo wanje. Programme itazinze Keny kiye Shaki hote. Keny ingu kwanza. Ibiki. Ana iwa meze neza. Jene c'est bien c'est ça muri kuko. En tout cas, uko nakubona meze neza. Nade tubire. Okay, mbega umudema yo mera kuzanira asaka. Abadema ibiki byashari karusha ni hatari. uko munondera nizo dufise nini ivyumba ni vyinshi karibu surprise. Oh, nta kintu ureka gukora escroquerie nta kintu areka tunabayiwa nta kintu ufise surprise y'ibiki uri wewe uri bugenze. Oh la 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 oh urabeshi umwana wiwanje munda yawe uko nukoresha uri bugenze. Coller la petite, coller, serrer la petite. Hey, la. Uti? Uti, je uyu nuko ngana muri wewe. Tugiye kuvyara ugiye kuvyara niwe myaka 3 rahirutse ni kuri kwima vuga nukuri kwima ara baba basakara kantora pata umviriza rero vuga imodoka vuga ipikipiki bajaji byose ndakugurira byose sasa gira gutya gira gutya igaragara inyumba cyori yapanze guteka hagarika genda uteke inkoko n'umuceri urakamererwa neza. Nibali kino umuntu yifuza kagisaba Imana ishimitse kuronka umufasha mutegarukori itekereza amasasi
zanje We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Maso yanje kirangomozi kibondogo kirangomozi uwo mwana nihora wihorere murondo kirakesa imisikulo yakuno kumukunda urukundo rutisha rucitse inkonda rugwasi nandara abatavyumva bakanegura barusogosa inkota ngo rucikane rucika kw'icumu ruca rutera intambwe muyeme kiringa n'ibibondo murondo kiri ivyo utanga n'ivyo usigarana uri amata y'imfyufyu mu cansi c'urukundo ariwe gusa nakunze sinzo mwibagira Papa Keny. Degte. Keny. Ntugiye ku kazi uno munsi urarwaye? Keny. Urarwaye? Kutagiye kwa muganga none. Mama, ingwara mbaye nishaka kuvugwa na muganga. Arimo rekavugwa n'umuganga. Wasaza ku Papa Keny tumutware kwa muganga. Umuntu n'umujana kwa muganga. Naje namushikiriye. Si ingwara zose zivugwa na muganga. Hari ingwara basengera, hari ingwara zivugwa n'abafumu. Ariko kimwe, nyuma yo kuza umuganga ashaka kuvura amaganya, akavura amagogo, akavura umubabaro. Murashaka kumuhaga. Ariko yasaza. Nivyo gusa, ntabindi. Keny, kuko kumvira abaje yakubwiye cyo kwa muganga. Kumviriza. Wewe rero uvuga ijambo na rimwe. ISEZERANO iryo ni isezerano nashaka umudamu yitwa Monica. Jewe nitwa Keny, sinzi ko ashaka umurongo. Yitwa Keny, yirabura w'amazuru. None mabuja erega umbwiye ngo w'amazuru hafusanga asubije abantu benshi inyuma. Ahubwo canke w'amazuru manini. Turaza ko ingenzi aha nta mudamu yitwa aha. Ahubwo no barangira urabona umanutse uku kwa porta ya rouge urabibona none bazi
kwari wambariye imyaka byisi nawe ndabyo cyangwa gute kuko je mpanga yego abana Sheri, ndagusavye imbabazi cyane ku byanshikiye. Naronse konseri yihuta nja muri Canada. Nakurondeye kuri phone nsanga irajimije. So, unyihanganire sinzoteba. Hama nagushiriye amafaranga kuri konti. Azogufasha mu gihe nzomara nahari. Umviriza petite. Izane gasi kindi. Ndagenda kubwire ko ejo mu gatondo uzinduka uje iwanyu. Mabuje nagiziki. Ntacyo wagize, umugabo wanje si hari yafatiriwe. Ejo mu gatondo iwanyu. Nta mwira mfise, nta mama, nta papa mfise. Na papa na mama na soko mfise. Cyo ndagufasha iki? Dukurandirira je ndamuza bandirira. Nakubwiye ejo mu gatondo iwanyu. Banyumva neza. Atwe kurondera nziza kwitorera. Wanyu bise petite. Ejo mu gatondo iwanyu. Kandi nakubwiye umugabo wanje si hari. Sabarira. Je ndi Yesu. Ndakuba je ndi Imana. Sho, babona.
Uratwaye kugega na? Wapisha sida Nawe. Basha ni vira ndakurahiye. Plafoni barashiramo. Nawe. Irangi. Bagusanga shima ko hari amatara n'amazi. Erega inzu imaze kugera ahantu nk'aha. Bugi biheze tukoro. Baraza bagabo zinana kuba. Aho umaze gutrasa plafond deje bawarangije. Ikigoranye n'ibi biti kubishiramwo basi. Ukura waje. Uratwo nashaka inzu nk'iyi. Urazijya mu banyaragarara hejuru ushaka naba. Iyi etage. Yega na urusha benshi baza kujya mu nganya. Hello. Wenyene. Sawa. Mwakomeye. Nibiki ko mbona ufite impunzi nyinshi ngaha mu Carama kandi ndakuruka mu Kinindo wewe. Nawe byakuraba. Oya, yaviste kukuramutsa. Bon. Uje kumesino? Mu Kinindo amazi yaka. Nacho bigutwaye wewe. Oya, nacho bintaye gusa nashanda kuramutsa kuko nakwibutsa mu Kinindo umunsi umwe. Sawa urakoze. Sawa. Iyo bari wowe wigeze kuza kurondera muri iki gihe kimwe. Haramuzi. Umbenda ya munsi narakubesha. Kwana nka yuko akazi gahagarara. Ariko ubu nta bantu kuko icyo twafana cahetse. Umviriza gunya kugogora kuzirukinanira. Uri hajya nyene rudundaraye ururicaye. Monica. Chutumba ni giki. Kiri hajya nyene. Ngoye masaje. Murati kigoro shinzobe cy'ibisusu. Irunanira. Sugu. Bye. Ngoye masaje. Marakaro janti. Umwana se problem. Oya, aka kakobwa ndakibuka mu Kinindo. Just ahantu hamwe twigeze guruva. Mbona garuka karondera akazi. Simizigo karusheni Umva, ndagutotse. Amasara. Umve ndakubwire mufasoni wa Kidumu. Nibaze ko iminsi nakwihanganiye ari myinshi cyane. Aya ni amezi 6 wishira wizana muri iyi nzu, amakaro yanje warononye, amarangi uronona, urabona ko nazanye umufundi wo gusubiramo iyi nzu. Nukuvuga amezi 6 naguhaye. Ubu naho mbarira yuko unda kongera ni segonde cyangwa umunota umwe igikunda. None nko mu mezi 6 uba ngaha utariha. Ubu nako je no gufasha iki mu gihe nuwagutwajinda yagutaye. Chakuba. Nuko ikosa sidi wao. Wala nihangania amezi 3. Nyongera basi indwi imwe yonyene, indwi imwe gusa. Kugira ndabe ko natunganya ibintu ngaha, niteguriwe no kuja muhira, ndakwinginze. Abo mujyangi wacu dufashe ingingo ntitwisubiramo. Aha nawo usaba isegonda imwe yonyene aha mu inzu yanje nusubiramo kandi je ndagiye.